Turabaramukije twongera tubaha ikaze mwese mukurikiranye imbonesha kure JCTV. Uyu ni umwanya wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa 2023 Munyonyo mwaka 2021. Ugiye kubashikiriza ano makuru akaba ari jewe Hicu Burundi Sofoni, nayo uriko aratunganya amasanamu akaba ari Tuyishebeze Bienveni. Amakuru y'uno munsi akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Alexandre Muyenge aramenyesha ko agiye kwitoza kurongora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi nkuko yabitangaje mu kiganiro y'abanditsi n'abamenyesha makuru uno munsi. Tubafitiye umutumire adasanzwe aza kutubwira kubijanye n'inama iheruka gukoreshwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Tubafitiye n'amakuru yo mu makungu mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Inkuru imwe ukwayo. Alexandre Muyenge aramenyesha ko agiye kwitoza mu matora yo kurongora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi nkuko yabitangaje mu kiganiro y'abanditsi n'abamenyesha makuru kuri wa 2023 Munyonyo mwaka 2021. Mugenzi wacu Godefroid Nzubumwe yari yahashitse aratubwira idonido. Igenekerezo rya 2026 Munyonyo mu nyubako z'uburaro bwa New Agena, CP Alexandre Muyenge yazindutse ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru aho yari kashikiriza ko agiye kwitoza ngo ayobore ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Akaba yamenyesheje ko icivugo ciwe ari igikorwa kirabandanya. Imigambi rero mu bisanzwe nyinshi isanzwe mfitiye umupira w'amaguru mu Burundi kugira ngo ushobore gutera imbere. Ariko ku civugo mfise nababwira yuko nahise muri ikigo tuvuga kiti reke akazi kabandanye. Bisigura yuko ibikorwa muri federation niyo uwo nsubiye arafise ivyo ariko akora yahejeje ibyo atahejeje. Ni ukuvuga rero twebwe tuzobandaniriza kuri ivyo kugira ngo ibikorwa by'umupira w'amaguru bigume bitera imbere. Objectif ya mbere n'uvuga ni ku kijanye n'umupira w'abakiri bato, football des jeunes. Mu tukavuga ati Urwanda ariko Burundi bw'ejo. Mugihe tuba tuzi yuko Urwanda ariko Burundi bw'ejo, nuko rero ko umupira ari uko nyene. Ko tutegura gutegura Urwanda rwacu rushobora gusubira neza cyangwa rukarusha aba bakuru babo basanzwe bari mu mahiganwa akomeye. Urwanda rero muri make niwo mushinge w'iterambere ry'umupira w'amaguru. Utateguye urwaruka shaka ukire gute nta rezita nziza uzoforoza. Urwaruka rero tuzoga gushinge tukurikirane igihugu hose. Ari Bujumbura, ari mu ntara hagati, abize n'abatizi, kuko twese ndazi yuko dushobora kuvugisha ukuri yuko amatara ari muri EDE ari menshi. Ntituvuge ku murwa mukuru y'amaprovensi gusa, no kwiriya mitumba tubona amatara aruzuye. Natwebwe twabona amahirwe gusa kubera iyo twari turi. Ndazi yuko yaratwari ngaha Bujumbura ariho babona cyane twari gukina nk'abandi. Mugabo ayo mahirwe twayarose naho tutayarose ifo yuko abo amahirwe bayaronka. Ayo madetekisiyo y'utararengwa tuvuga mu bantu niyo ashobora kutwereka ati muri kazoza turashobora kuvuga yuko imbere ari heza twabonye Urwanda rufise urwariko. CP Alexandre Muyenge yongeye kumenyesha imigambi agiye gukora aho yavuzeho hamwe yo kwizerwa gatorwa ko azokurikirana umupira w'amaguru ku bitsina byose. Arabafise ababinire, arabafise abagereranya, arabafise abakadu. Tukaraba kuryo bose baronka zijya ndangamuntu zabo biometrike nibyo bica bidufasha
na za ngorane zikunda kuza n'amatransfer hirya no hino duca twihutirwa turi mu bihe byiza atanga nyinshi zihari kuko murabona yuko kujyana na transfer na cyane cyane ubu transfer zo ngaha iwacu hagati y'ibintu usanga harimo inkuru nyinshi. Tuzobananiza rero ku kijyanye n'igisata cy'umupira w'amaguru w'abigeme. Kubera ikijyanye n'abigeme FIFA na CAF murazi ko mwese arizo hagaragara ko cyane mbega ko gukina n'abahungu gusa abigeme bo n'abashyize aho rero tuzogerageza kubana n'ishyikira ibintu y'abigeme kandi twongera tubahiriza gukunda no gukina urukino rw'umupira w'amaguru. Nibyo hari aho utajyamo ingorane bivanye n'imico n'imigenzo y'akahise y'abigeme bacu, aho usanga rimwe na rimwe baza barikumira ati jewe ngiye gukina umupira bazoba bantwenga nzohavamo umugabo bizogenda gute. Ibyo bizogerageza kuza turabigisha bumve yuko gukina umupira ari uburenganzira bwabo atakintu kidasanzwe. Yongeye kumenyesha ko yifuza no kugira inguvu kugira mu Burundi haze hubakwe ibibuga mpuzamakungu. Ujyana n'abasare ati abajournaliste twagira ingorane aho tuje erega muri nyene CAF yatumye idufatira hano amasare yacu by'ukuri arabura byinshi. Jewe nk'umufisi wa sekirite muri CAF namambona urumva uravye n'amaveseri yacu y'uko hameze bigunda mbega abagenda mu bumuga mubashirahe murabakutahari abajournaliste mubashirahe ntahe ufa ni byinshi tugura bisaba rero yuko jewe sinorenganya CAF ngo baraturenganije kubona baradufatira turavye abasare ukuntu ameze nibyo twe turafise gusa aho umupira utembagari mugabo ibikurikira inyuma yaho no kwemeza yuko atadumufise. Aho rero nivyo rero navuze ati tuzogerageza turondere ikibuga cemewe n'amategeko dushobora kuza turakoresha. Umutumire dufise uno musi ni Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem, akabaza kutuyagira kubijanye n'ivyavuye mu nama idasanzwe iheruka kuba ihagarikiwe na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Turamuhaye ikaze. Okay, musanzwe murongoye ishirahamwe Parsem, ishirahamwe idahanira inyungu za politike, hanyuma rikaba rikangurira abarundi guhindura ingendo. Mu biganiro mwagiye mushikiriza imenyesha makuru mwagumye mugaruka ku bintu bitagenda neza, mutanga utwamo kuri leta kugira ngo habe ivyo kosorwa. Mbega uyu munsi twovuga ko ibintu muri Parsem mubibona gute? Mbega utwamo mwagiye mushikiriza twovuga ko leta yobireko iradukorera ko? Nibaza yuko yo kudukorera ko yurikira dukorera ko kuko ikintu cadushimishije nuko iyi nama yarayibaye yari mu byo twari twasabwe tuvuga tuti turavye imisi yaciye ingorane zihukitiyemwo harakwe ku inama rukokoma y'ubutunzi kandi urazwi kw'iryo nama twaguma tuyisaba tugira ibiganiro n'amenyesha makuru tukayivuga ndazwe nigeze kwandiko ndayisaba nawe ari huri waje urabona rero ko yabaye rero turiko turumvirwa kandi vyavugiyemo turabona ko ari ibintu nyene bishobora gufasha igihugu. Ego dusanzwe tuzi yuko muri n'abahinga mu Burundi biravugwa yuko Burundi bwoba busanzwe bufise butunzi kama burafise za nikeli, burafise inzahabu, burafise amazi meza n'ibindi bintu umuntu yoshobora kuvuga nk'ibibanza vy'iratiro, ariko Burundi bubandanye buvugwa ko bukenye. Mwebwe nk'abahinga ivyo bintu mubibona gute, mubisiguriye? Urumva ubutunzi kama Imana yarabuguhaye n'utugeza gutumenya ico bukoresha, utabukoresheje Imana ntizobuguhingurira ngo bugutereka imbere. Novuga yuko ikintu cambere kibituma nuko abarundi bwa mbere
barasamaye baguma mu ndyane zitagira uko zingana mu myaka 60 ikirahe kwira Burundi bwikukiye bwagumye ngira ntagihe bwigeze kubara k'imyaka 10 gutekanye urumva rero ivyo byarabugoye bica bituma hakuja kuvyiterambere abantu hama indyane n'indurazi ko no mu muryango hami hari induru mu muryango biragora gutera imbere nuko rero byabugendekeye ikigira kabiri kandi nuko nuba yuko uwo mwanya twasamaye abarundi bo baguma bagwira isari yayindi hama bagwira gusumba ko ubutunzi nyene buriko buratera imbere ubu rero urumva isahani yaho risangira nk'abana bane wihaye abana 10 ari yayindi ibibazo biba vyadutse kuko uravye abarundi bangana mu 60 bari nk'imiliyoni 2 gusa ubu turi miliyoni 12 mugabo yasi ni yayindi ni yahindutse urumva rero nuba ko harimo ibibazo nuko kuneta ko mitwiyumvira ingene twoza turavyaza umusaruro ubwo butunzi kama dufise nibaza rero yuko ibyo kandi yace biza birazana n'izo ngari za polisi zatumye ibintu by'intwari bire bice bigenda bisubira inyuma abantu bakunda igihugu abo bacabujije amabanga bakaraba ivyabo bakimira ico bakiza bakigira ukamengo no gukuramo akarenge kawe ico bakushinze ndumva ko kugishinzwe ku nyungu za bose urumva ara atanu washinzwe inyungu za bose canka zitaho ni ngombwa umugwi w'abarundi benshi ucuma mu bukene ego hagize imisi havugwa bukene bw'ibitoro bukene bw'ibinyobwa vya Braludi mbega mwebwe nk'abahinga musanzwe murongo yishira hamwe rije gukangurira abarundi guhindura ingendo mwebwe mu biha insiguro imeze gute kuko ni kibazo cyama cigaragaza byose tubisigura iyo nduma ibitoro kuvuga ati ibitoro ntibiboneka ibitoro bigugwa hanze bigurira hanze bigwa amafaranga y'agaciro hanyuma bimaze ngo amafaranga y'agaciro s'amafaranga akorerwa ngaha mu ncanga s'amafaranga isamarundi twara kuja kubigura urumva amadovize adakwiye rero ibintu bigurirwa hanze bice bigorana ndetse kuvuga yuko amadovize atabakwiye nkuko nabatamahera ufise mu mufuko ujana ku isoko urumva rero ico ni kibazo kandi kigaruka ko yuko ayo mafaranga boramwe ashobora kuboneka atabonetse ingwara nk'izo ziza kuhabura rero burya na Braludi niyo nayo nyine ico kimwe burya hingura hari ibikoresho kuri hanze matière première ugasanga nayo nyine yirikirarondera ingene yagura ntiyaronse amahera ntabonetse hanyuma rugaca usanga igiye kurondera amadovize n'ibinyobwa bimwe bibonetse ibishoreye hanze gusaka yasokoye mu Burundi barayisakisha rwose nta kundi ibyo rero urumva bishobora guharira kwizogora neza zizanye n'amafaranga igihugu gikeneye y'agaciro abonetse nyene ico bahira umukuru w'igihugu aherutse gusubiriza abashikiranganje batari bake mu mabanga mbega mwebwe ivyo nta mwizero vyabahaye yego novuga ati umwizero ubisanzwe kuvuga ati yahinde intuze ababogojwe bobo bwa mbere hoho nyimba biba bikenewe yabonye ko ayicaho abahoye nibaza yuko biba ari vyiza hanyuma rero twe tunaravye rero tuti ingene leta yayihinduye twebwe tubona ahubwo ntitwafatira kuri leta gusa kubera intumbero shashiri kirafatwa hoba amahinduka cane mu bantu bategeza gufasha umukuru w'igihugu hakaza abantu bavyumva babanza kuvyumva kuba muri rya ntumbero yo guhindura ibintu bafise n'ubuhinga bukwiye babishoboye bafise ikintu ashobora guterera hanyuma kandi bakabarodovable bakamenya ibyo ariko barakora yuko aryo bategeza kuraba niba mu wafise rero hari ivyo bintu bivuze bitatu hari abajogajoga yo bakuramo hakaza nabandi navuze ibyo bintu bitatu bwa mbere bavyumva bashaka ko nabo bintu binduka ngo bitera imbere kora ubugira kabiri bafise ubuhinga n'ubumenyi bukwiye kugira bashobore gutunganya amabanga ubugira gatatu ni ukuvuga yuko bari abantu donc muri kamere batari njyajya atari iki muri ico gihe rero batikunda muri ico gihe rero nasire muri ntuze ni nko muri thermometre araba ati uyu mu ministre nashize kuri ibyo bintu bitatu arabikwije utabikwije avamwo hazamwo n'abandi kushika ati tabone ko afise equipe ikwiye kuko n'ubundi turabona nk'ahantu hahindukwa abashikiranganje kabiri nko bushikiranganje bw'ubudandaji cubona yuko umengo hari ikibazo c'abantu bengene bashingwa amabanga
guhindura ubushikiranganji buhindura abantu atamezi 6 haba ari ikibazo ku gushinga amabanga abantu. Ico bundi mwari mwatanze umwizero muhamagara ibimenyesha makuru muravuga yuko munezerejwe ni tunganywa ry'ihuriro ry'incabwenge zo mu gihugu hagati canke abarundi bari hanze aho bavugana ku bijanye n'ico kugwa kugira ngo haboneke ihinduka canke iterambere rifadika mu Burundi. Namwe nibaza ko mwoba mwararose akaryo ko gukurikirana ivyabereye mu iryo huriro, mbega ivyavugiwe mu vyo byarabashitse kunyota? Yego byashitse kunyota, harimo ibijanye n'ibyo tuvuge intwari bereye, ibijanye n'indero, uburimyi n'ubworozi, ibijanye n'ubutare, ibijanye n'abarukerarugendo, barayivuze kandi sinabona reje n'ibyaha bigikoranye nashiko nari mu batanze ikiganiro nka Jimberumva nafite nashikirije. Nibaza yuko ahubwo twora gusa igene byo tinda bija mu ngiro muri kuko ibyaha bigiwe ndivyiza ahubwo turarinde yuko byo tubaramire byo jambo. Nakaye kajambo kanyuma woshikiriza abategetsi inyuma y'iryo huriro ryatunganywa? Akajambo kanyuma noshikiza nuko iryo huriro tworifata yuko ari nk'umuco mushasha ubaye mu gihugu. Fata yuko ati izija tariki 18 na 19 zibe ntibagira zizo ko dari zuguruye amahinduka y'ibintu mu Burundi, uko nizaba nk'itariki nk'izindi tuzoba duhomvye kandi umuvuduko twagira tuharonkere uzobusubiye inyuma sinzire ngene tosura kuronka izindi nguvu n'ubundi mwizero aho dushobora guhera. Amakuru yo mu makungu ayuno musi twateguriwe na mugenzi wacu Ponsier Sibomana, akaba aza guhera ngaho hakurya mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harabaye ibitero vy'abaroberi mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari kuri uyu wa 21 Munyonyo uyu mwaka, aho baroberi bahurikiye mu runani Kodeko. Ubwo nagwo rukaba ruvuga ko ari runani rwishinze guteza imbere igihugu ca Kongo, birara mu turere dutandukanye ariko cyane cyane mu ikambi bateshejwe izabo isanzwe icumbikiye abantu bangana n'ibihumbi 16,500. Nkuko tubikesha televiziyo y'abafaransa France 24, abantu 29 nibo baba bamaze kwasiga ubuzima mu karere ka Jugu kari mu manuko bw'igisagara ca Bunia. Mwomenya ko ivyo bitero bije vyiyongera kuvyabaye kuwa gatatu uku kwezi nyene i Bukavu, aho abaroberi bateye ico gisagara. Ariko nkuko vyashikirijwe na komanda wa Regio Militaire ya 33 yamenyesheje ko ico gitero cari cagizwe n'umugwi w'abasuma bashaka kubohoza bagenze babo bari bafashwe n'igipolisi. Nino ngaha turangirije amakuru yacu y'uno musi, tubashimira mwese mwadukurikiye kuva mu ntango gushika kwiherezo, tubabwira ko mushobora kudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zose, haba kuri Facebook, Twitter ndetse na Instagram, mwandika akajambo JCTV naho ubutaha.